Abarundi barayamaze ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cera. Muherutse kubona ibihugu vyinshi bivuga ku murundikazi. Mbega waruzi ko abarundikazi ari beza kurusha? Uwo munsi nakuzaniye intara zifise abigeme beza. Ngiye kukuzanira intara 10 zifise abakobwa batangaje mu gihugu c'Uburundi. Ushaka kubana natwe kora subscribe, share, like, wandike no muri commentaire maze tubane nawe buri munsi. Uyu munsi turahera ku ntara igira 10 kuja ku ya mbere. Turahera ku ntara igira 10 ifise abigeme beza. Intara y'icumi ni intara ya Cibitoki. Intara ya Cibitoki ifise abakobwa b'igitangaza, abakobwa b'indero. Intara ya Cibitoki ikaba ifise abantu bagera 460,000 abo na bene gihugu baba mu ntara ya Cibitoki. Ariko Cibitoki ikaba yibitseho abakobwa beza b'ubwiza burengeje. Abakobwa bo mu Cibitoki bakaba barangwa n'indero. Turagenda ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga intara nziza ya Makamba. Intara nziza ya Makamba nayo iri mu ntara zo mu gihugu c'Uburundi zifise abakobwa beza. Intara ya Makamba ikaba ibamwo abene gihugu barenga 580,000. Intara ya Makamba ikaba ifise uburinganire bungana n'1,960 kilometre kare. Intara ya Makamba abakobwa baho bakaba barangwa no gukora cane kandi bakaba ari beza kurusha. Turagenda ku ntara igira 3 ifise abakobwa beza. Turasanga intara ya Bubanza. Intara ya Bubanza ifise abakobwa beza b'igitangaza. Intara ya Bubanza ikaba ifise abantu barenga 462,000. Intara ya Bubanza ikaba ifise uburinganire bungana n'1,080 kilometre kare. Abakobwa bo b'Ibubanza bakaba barangwa n'umutima mwiza. Turagenda ku ntara igira 7. Intara igira 7 tuhasanga intara ya Gitega. Intara ya Gitega nayo akaba ari intara igira 7 ifise abakobwa beza. Tukaba tuzi ko ari intara imaze kuvamwo abamisi barenga 5 bagiye baratorwa mu gihugu c'Uburundi. Tukaba twibuka ko no mu minsi wa mbere yabayeho mu gihugu c'Uburundi yari umunyagitega. Akaba ari mu minsi yitwa ku izina rya Kajanine, benshi baramuzi. Intara ya Gitega ikaba ifise abantu barenga 1,000,000. Ikaba ifise uburinganire bungana n'1,979 kilometre kare. Turagenda ku ntara igira 6. Ku ntara ya 6, intara ya 6 ifise abakobwa beza. Turahasanga Muramvya ikaba yibitseho abakobwa beza. Abakobwa beza bakaba barangwa no kwiga cane. Intara ya Muramvya ikaba ifise abanyagihugu bagera ku 450. Ikaba ifise uburinganire bungana n'699 kilometre kare. Turagenda kuri 5. Kuri 5 turasanga intara ya Kirundo. Intara ya Kirundo ikaba ifise abakobwa bafise ubwiza buhebuje. Intara ya Kirundo abakobwa ifise bakaba barangaza abantu benshi.
bamwe bakanabitiranya bakavuga ko atari abarundi, bakavuga ko ari abanyarwanda bakavuga ko abo atari abarundi, maze bamwe bakanabiyitirira kuko bahana imbibe. Intara ya Kirundo ifise abantu bagera ku 880, bitaringana uburinganire bw'1,103 km². Abanyakirundo bakaba barangwa n'ubutore. Turagenda ku ntara igira kane. Intara igira kane ifise abakobwa beza bagororotse benshi banabibazaho. Intara ya Mwaro. Intara ya Mwaro ikaba ifise abantu bagera ku 333,980. Intara ya Mwaro ikaba ifise abakobwa benshi kandi beza. Turagenda umwanya ugira gatatu. Umwanya ugira gatatu urashobora kwibaza ati mbega niyahe ntara yoba ihari? Umwanya wa gatatu turahasanga intara ya Bururi. Intara ya Bururi yavuzwe kenshi ko ariyo ntara yoba nk'abakobwa bagororotse b'imico n'akaranga. Intara ya Bururi ikaba ifise abantu bagera ku 132,600. Intara ya Bururi ikaba ifise uburinganire bungana n'1,644 km². Abakobwa b'i Bururi bakaba barangwa no gufashanya, umwete, kwiga n'ibindi. Turagenda ku mwanya wa kabiri. Benshi barashobora kwibaza ati ese ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri turahasanga izihe ntara? Mwanya wa kabiri turahasanga intara nini cyane mu gihugu cy'u Burundi, n'intara ya Bujumbura. Mwanya wa kabiri turahasanga intara ya Bujumbura. Intara ya Bujumbura ikaba ifise abakobwa beza cyane, kandi abakobwa b'imico n'akaranga. Ariko kibagiwe ko benshi bakunda kubibazaho bakavuga ko atabwenge, ariko nico bihendako. Nayo abakobwa beza ari Bujumbura. Intara ya Bujumbura ikaba ifise abantu barenga ku 1,200,000. Ico akaba ari icegeranyo cakozwe mu 2021, ariko bikaba vyagiye kwemezwa muri mwaka uheze. Bagenda umwanya wa mbere. Umwanya wa mbere urashobora kwibaza ati ese niyahe ntara yoba ifise abakobwa beza mu gihugu cy'u Burundi? Ushobora kucibaza ico kibazo, kanda subscribe, ugire share, ugire na jene kugira ushobore kubisangiza n'abandi. Ku mwanya wa mbere bahasanga intara nziza ya Ngozi. Intara ya Ngozi niyo ntara ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ifise abakobwa benshi beza kandi b'imico, akaranga, ubwitonzi n'ibindi. Iyo ntara ya Ngozi ikaba ifise uburinganire bungana n'1,080,000. ikaba ifise abenegihugu barenga 1,000,000. Intara ya Ngozi ikaba yavuzwe kenshi ko ariyo ntara yamye ivamwo abakobwa beza. Tukaba twibuka ko ariho ari Inarunyonga. Tukaba twibuka ko intara ya Ngozi ariyo ntara zigira gatatu ifise igisagara ciza. Ukoze kubana natwe, komeze kugira subscribe kuri YouTube yacu ya Boeing yacu, maze tuzobane ku minsi. Ciao.